Hanini turaza guca nkuko babimenyereye naho babona turi kuri tele ya basket reka abari ivyo tuca duherako kuko no munsi ariho twatembereye ego muri basket bagiye gusubira mu nkino ubu tuvugana umenga haraba abariko barakina kuri departement mugora nako abandi bako baritegurira inkino ejaho bukera inkino zirasubira muri basket kuri departement turaza guca rero no muri football turabe prime cyose zigeze nkuru rukino rwa Stade hamwe na Bitaro ndibaza ntizobera kuri Stade oya intwari nk'uko byahora bisanzwe kubera inkino zimuriwe nyinshi zimuriwe ku kibuga cy'Ubuganda kuri Stade urunani cyangwa bagakinira centre technique Mourinho niwe yavuze ati hamwe FIFA yokura ibintu byo gukinisha abandi bakinyi Europe ikinisha abakinyi bo muri Afrika bamwe bose bagakinisha abi wabo mu gihugu iwabo nta nkeka igikombe c'isi cotaha muri Afrika ico menya cyo nuko Mourinho nta mugwi yokoca adafise mu munyafrika uri muri Stade wanyoye ikinyobwa raba iryo cupa ryawe uraba hari ahantu biba byaragenewe haba hari amapubere pubere publique hano mu gisagara ca Jumbura hoho ziruzuye iyeranje ugitore uri muri bisi uzobona muri bisi mu kiyo umuntu acisha migiki turahera kwaba bafana b'inkino uko ziri kose football basket handball zose abafana babanze babihere mu bibuga burya bientôt bazoca no mu buzima busanzwe bapurika uwo mugenzi reka turindire gusa ico kintu kibe ikintu cyo kwitwararika ku bantu bose Shalom bakunzi ba Ndufacom Tv nko mubimenyereye turi mu kiganiro ca Ndufa Sport murabona ko no munsi hoho ibintu haramafi twishikiye kuri tele aho turi kuri tele ya basket benshi basanzwe bita kuri Parquet nkuko mubibona harabaje muri entrainement hariya turabona equipe ya Rezipo turabona nabandi baje gukina nkuko twabibemereye ko tuzoguma turondera ibintu biryoshe tubasanga ku bibuga mu misiza muzotubona n'ahandi hatandukanye rero reka tubasabe mubandanye mudushigikira nkuko mwama mwabikoze mugire sabone kuri YouTube yacu mu partage ibikorwa dukora muze muraja no ku yandi macheno yacu nko kuri Facebook Instagram hose ni Ndufacom TV nkuko mubimenyereye muri kumwe na jewe Haure niyo nkuru aka De Branco si jeje nyene nko waratwenze ntiyacumva puro moma muhera ubu muzohora munyita De Branco uko twama tugikora tuba tukumwe na mugenzi wanje reka ndamuhakanya nawe yidondore murandabira ntibankuye umupira naho umva ndahuvuga sinzi kuwukina ego turora mu kijencu cyakunzi ba television Ndufacom nkuko bisanzwe turi muri ca kiganiro musanzwe mukunda cyane cyane Ndufa Sport nkuko bisanzwe bamaze kubabwira uno munsi twateye intambwe twongera guhurira ku kibuga bakunda kwita kuri Parquet niho turi muno mwanya bariko baragira entrainement kuri micro turi babiri nije twagira Veniste na mugenzi wanje Raoul urakoze cyane Veniste nibaza ko twoja idonido ku makuru yacu y'inkino ivyo tuza kuvuga uno munsi ahanini turaza guca nkuko babimenyereye naho babona turi kuri tele ya basket reka abari ivyo tuca duherako kuko no munsi ariho twatembereye ego muri basket bagiye gusubira mu nkino ubu tuvugana umenga haraba abariko barakina kuri departement mugora nako abandi bako baritegurira inkino ejaho bukera inkino zirasubira muri basket kuri departement turaza guca rero no muri football turabe Primus League igeze hehe imeze gute urabona ubu mwi weekend bazoja mu gukina inkino z'ibirarane imigwi za Flambeau d'Oreste bari basanzwe bafise inkino z'ibirarane na za Vitaro zizoca zikina turaba urutonde turabe n'ingene imigwi hagazi turaca dusimbira mu mupira w'amaboko n'ubundi muri basket tumaze kuhava turasimbira muri volley beach aho tugiye gutegwa iteka haje mu Burundi mu kwakira inkino za zone 5 ego aho ibizo ni inkino za volley beach ibihugu nka vyose kivuyemwo za Somalia na Eritrea nande
hari ibihugu bishika kuri bine bishobora kudashika ariko ibindi za Kenya za Egypt zizoba ziri ngaha mu Burundi. Tuvuye aho tuca dusimbira mu Rwanda turabe amakuru ariko aramuvugwa ko uwo bitwa Usain Chabalala ubu ni wayoboye urutonde rw'abakinyi binjiza ibisindo byinshi. Tuvuye ngaho umwanya ni wadukundira turaca muri Tanzania turabe bimeze gute. Saido ntibazonkiza bandanya kwandikisha amateka. Tuce tuva ngaho dusimbire hehe tuva ngaho dusimbira muri mu gikombe Coupe du Monde aho Maroc yarayikoze amateka. Tubirabe abantu bishimiye intsinzi gute. Turabe je nkaho narindi nabonye ibintu bitangaje. Afrika yubahwe. Ego turabe Coupe du Monde igeze hehe bimeze gute. Tuvuye aho turaja mu tuntu n'utundi ibiriko biravugwa. Real yaraye itahukanye umwana ashoboye cyane w'imyaka 16 mu kanya turaza tumurabe. Biriko biravugwa kocha wa Espagne inyuma yo gusezererwa na Maroc yarayeretswe imiryango yarayirukanywe. Ayo n'ayandi abakunzi bacu babandanye badushigikira mu kugira amapartage mu kudukurikirana batwereke ko badukunda muri commentaire baze baratubwira ivyo twokongereza utwo twohinyanyura barabizi ko tubakunda nico gituma dukora ibi byose tukemera gushika aho bumva tuvuga ryari tuzoja kuri departement tugende kure hari Makamba ivyo tuvuga babibone tuzigora nabo baze baradushigikira. Kaze cyane mu kiganiro cacu ca Ndufa Sport. Karibu kandi mu kiganiro cacu ca Ndufa Sport. Reka nkuko twabibemereye duhere muri basket kuko urabona ntitwoza guhera dutegereza guhera muri basket. Urabona ko ari byo turimwo duhera muri basket niho reka duhere kuri basket. Uno munsi ubu nyene tuvugana urukino rwa mbere ko ruraba kuri departement. Izindi nkino zizoca zibejo. Ego nkuko bisanzwe nkuko weje kubivuga uno mwanya hariho urukino rwo kurabera kuri departement aho hepfo aho umugwi w'urunani uriko urahura n'umugwi wa Aigle Noir. Aigle Noir umugwi wo ngaho Imakamba. Umugwi w'Imakamba wa Reverie Academy ya Aigle Noir ntigarukira muri football barafise no muri basket kandi umugwi uriyubaka naho atari kirenga. Mu bisanzwe nkuko bisanzwe no mu bindi bihugu nuvuga umugwi benshi bakunda gukurikirana imigwi y'imipira y'amaguru mugabo bakibagira no yindi migwi usanga irimo basket volleyball mugabo iyo ari association cyangwa societe ikomeye usanga irimo imigwi gitandukanye basanga hariho umupira w'amaguru basanga hariho imigwi ya basketball imigwi ubundi bwo niko bimeze. Turavye nko muri message no muri Aigle Noir gato n'ahandi muri message ho urabona no mu miduga bariyo warabonye no muri rariherutse ko message yari yaserukiwe n'abakinyi benshi. Ntibibari biri mu bagabo gusa n'abakenyezi bose urumva abari mu nkino zose ibisata byose baba baserukiwe. Nuko urunani na Aigle Noir ubu baza bako barakina ubu nibo bari kubatana mu mitwe. Izindi nkino zizoca ziba ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo hatunganijwe urukino rwa Gymkhana n'umugwi wa Brothers umugwi wa Brothers w'Imakamba. Aho azoba ari igihe cy'isaha 7 z'umuhingamo ku mutaga. Urundi rukino ruzoba ruriko rahuza umugwi wa New Star hamwe n'umugwi wa Tigers. Ahubwo rero nari nihenze umugwi wa Tigers ni wo w'Imakamba. Umugwi bambara ngaha rogo ya 1xbet uzowubona. Aigle Noir ikinira hariya ariko umugwi wa nubu wozubona baje kugira bagira imyimenyerezo. Mfise abahungu b'abagenzi benshi bakinayo nawo nyene no w'Imakamba. Ku rundi ruhande umugwi wa Dinamo uzo uri kurahura n'umugwi wa Dinamo
uzoba uriko urahura n'umugwi wa Young Eagles. Urumva ko aho ubwo n'urukino umenga ruroroshe kuko umugwi wa Dinamo n'umugwi umeze neza uza guhangana n'urunani niki nibaza ko ngaho iyo match izoborohera gose mugabo ireve biroroshe mugabo hajye kirazira yuko wishimira urugamba yuko warutsinze. Ubundi bwo insinzi mu nkino zose ziboneka ifirimbi ivuze ya nyuma mugo hari ibintu ubona ukabibona imbere n'igihe ukavuga ati uko biri kose ingufu sikirenga. Yego. Okay, urundi rukino ruzoba ariko rahuza umugwi wa Lezipo hamwe n'umugwi wa Remesha. Ubwo rero uko ndashaka kukwemerera ko ari urukino rurimwo equilibre bukebuke. Urabona ko ubona umugwi wa Lezipo urabona hajya kuri ko urakora imyimenyerezo iteye ubwoba. Jewe ngize iminsi ndi ngaha urashaka kuba ari umunsi ugira kangahe ndababona bako baragira imyimenyerezo hajya. Cyo gituma wumva ari urukino rwiteguriwe pana kuvuga ngo nta equilibre irimwo n'urukino bategezwa gushiramo ingufu kugira ntibarutakaze. Reka twizere yuko tuzoba twahashitse tukaraba izo nkino ingene ziko ziragenda naho bitadukundiye ngo turabe ururiyo abahatubereye bazotubwira ingene bimeze natwe tuzoheza tubashikirize ingene inkino zagenze. Muri make mu bijanye n'inkino za basketball nuko urutonde ruzoba no weekend nuko izoba yifashe abakunze ba basket bavyumve baze banyarukire yo kubibuka ariko urabona umwanya kuri uno munsi izindi zose zoba ku munsi w'ejo. Tudatevye reka tuce dusimbira tunyaruke vyihuse muri Primus League. Primus League nayo bageze mu nkino zibirarane bafashe ingingo kugira zihere zive mu nzira kuko nkuko urutonde rubitwereka umugwi wa Bumamuru uracafashe ikibanza ca mbere ariko wibagiye yuko Flambeau d'Oreste bambe Flambeau du Centre ifise inkino nyinshi zibirarane. Ejo dushobora kuvyuka dusanga ari wo wongeye gufata ibanza cy'imbere. Sinzi turabire tuce duca no kuri journée yaheze ya 15 turabe ingene vyari bimeze. Reka duhere ingene ku rutonde rw'ingene bazohura muri zino nkino zibirarane. Umugwi wa Vitaro uzohura n'umugwi wa Interstar aho azoba ari ku munsi w'ejo itariki 10 ku munsi wa gatandatu azoba ari igihe cy'isaha 9 ku muhingamo Interstar na Vitaro bizocakirana. Uzi yuko ari urukino rw'amateka ahi Bujumbura imigwi iyihuye tuba nkuko ubu vyarasubiye inyuma ngira bishobora kuzoza mu gihe tuzosubira kuronka ikibuga ahi Bujumbura ciwacu nayo ubundi bwo Prince Louis ijya icitwa Prince Louis ijya Stade hariho ikibanza hinjiranamwo abo muri Interstar n'umuryango winjirana abo muri Vitaro n'urukino naho Vitaro yari iri mu cicaro ca kabiri bahuye warabona ko harimo ambiance. Vitaro ntiyabona ngo igiye guhura na Interstar mu cicaro ca kabiri ariko yamibona kwa guhangana kwa mana hagati yabo. Rero nibaza ko meme mwizi nkino zibirarane ushobora kuba ariko rukino twovuga ruri hejuru kuko n'urukino rwama rutwereka ni derby izokwamaho naho hazoza izindi urukino rwa Vitaro na Interstar zamara urukino rwo ku rwego rwo hejuru. Mu bisanzwe hariho kahise kimigwi kahise mu by'umupira w'amaguru bivuga kahise kamakivugira igihe cyose nubwo imigwi yo subira inyuma ikabihagaze nabi mugabo hariho match zama zifise akanoveri igihe cyose yo zigeze nkuru rukino rwa Interstar hamwe na Vitaro ndibaza ntizobera kuri Stade Intwari nkuko byahora bisanzwe kubera inkino zimuriwe nyinshi zimuriwe ku kibuga cy'Ubuganda kuri Stade Urunani cyangwa bagakinira centre technique umva baba baritiza bibundi bibuga sinibaza kubera barabenefisa akantu kinjira mu kigo hajya bitanse ntibajayo kuko bundi bwo hajya haba ariko harakinira abo mu cicaro cyo hasi deuxième division nabigeme niho bakinira urumva kenshi ntibashobora kuca bakinira hajya. Rero ndizera yuko urukino ruzoba ruriko rurahuza uno mugwi wa Interstar n'umugwi wa Vitaro abafana zo bari benshi uko biri kose abafana barabimenyereye uru n'urukino batanegrija
araba abatama bo ngaho mu Buyenzi naho mubwira iki ategerezwa kugenda vy'ukuri bakunda Vitaro bakunda Stade biyumvamwe umugwi wabo ego urukino w'ikirarane go kuri journée canke ku munsi wagira kane ni urukino rutakinye yego urundi rukino ruzoca ruhuza umugwi wa Kanza United hamwe n'umugwi wa Flambeau du Centre no mugwi wa Flambeau du Centre usanzwe ufise inkino nyinshi z'ibirarane mugabo urugogo ruzokinwa ku munsi w'Imana tariki 11 nibaza ko nabonye nari urukino rwiza kandi ruryoshe cyane kuko umugwi wa Kayanza ni umugwi nawe nyine ukomeye Flambeau du Centre yoyo urumva iriki hatanira ize mu kibanza c'imbere kubw'amanota menshi bayirushije ubundi bwo uri kurabiraba Flambeau du Centre irafise amahirwe menshi kuko ifise inkino z'ibirarane ubu zizoca zishobora gusigara ari zitatu cyangwa zibiri rero uravye amanota bayirusha abari imbere birashobora yuko mu minsi iri imbere gatandatu ushobora kuyisanga mu kibanza c'imbere cyangwa cya kabiri. Ikibazo nuko inkino z'ibirarane umenga zirafise akandi kantu kugira ubone uratsinze urukino rw'ikirarane ahubwo rufuma rutsinda wa muntu atashazi. Hari ikintu nkunda kuvuga Raoul mu bisanzwe twebwe abarundi mu Burundi hari ikintu tuze cyo gutezanya imbere cyo kubona umuntu ariko hari impano afise muri we hari ikintu ariko arakora mugabo ntitugire umwete cyangwa ntitugire ishaka ryo gushobora kugirane kumufasha kumuvuga uko ari kumushikana handi hari abantu baba bifisemwo uruhara cyane cyane abajournaliste mu bisanzwe hari abantu bafise ijwi rigera kure canke abakunzi b'inkino n'ibindi byinshi nibaza yuko iyo ari karavugwa mu binyamakuru bituma n'indi migwi irondera ingena kina bakaca bamwifuza bakamugura ego nibaza twe rero tugiye kuza turabikora umukinyi w'umurundi ariko arigenza neza tuzomufasha tubivuge babimenye uko biri kose ijwi ry'iwacu rigera kure hama aronka ayo mahirwe ashobora kubona aguzwe kuko uvuze Saidoni bazonkiza umuguka tugenda ukarondera amateka ushikubona ingene yakinye mu Bufaransa hehe bigatuma bagira reka tuce tunyarukira nkuko babimenyereye abakunzi bacu ba Ndufa Sport reka twigire uko biri ko barazi ico turi uko kwezi kwa12 kwahari igikombe cy'isi no kwezi kw'igikombe cy'isi Coupe du Monde reka turabe ingene quart de finale amajambo make yagenze ariko nibaza muri Afrika ikintu caranze quart de finale huitième de finale nguma numva quart de finale nguma numva nifuza kubona Maroc irengana no kubona ukuntu Maroc yarenganye muri huitième de finale igenda muri quart de finale nimba ari ikintu cyanyoheye abantu bivanye naho narabira urukino rwariko rahuza umugwi wa Maroc n'umugwi wa Espagne nararyohewe na qualification no kungene umugwi wa Maroc washoboye kwandanya mu gice gikurikira cya quart de finale mu bisanzwe ni ibintu je imbere y'urukino ikiganiro giherukana nakubwiye ati burya hajya Espagne yatashe nabivuga mugabo ariko akundi ko gufana ko kuvuga ati itahe umugwi wo muri Afrika urenga ego mugabo yaraye yerekanye yuko Maroc ari umugwi mwiza dufise muri dushaka kubona ukurayo umugwi wa Portugal umugwi icyambere ufise ingufu baresista bashaka naho ku munota wa nyuma muri prolongation wana ko barushe yaragera kuri terefone kwatera bararushe amakaziyo menshi kuko ntushobora kuzibira amapasi ya Espagne amapasi amajana 8 ukayazibira yose ntihaboneke burya berekanye urundi rugero rukomeye je ndavye bajye basore Espagne kitakoze yinjije abakinyi benshi banyaruka haragakinye William ko gakina muri Atletico Bilbao Espagne yinjijemwo karakserera Espagne ntavuga yarashizemwe ingufu byaranse yaba na Maroc yarakoze ingufu ku kanyuma jaho nako uraba aragize mvuga ati dushobora kutarengana bivanye na occasion turiko turaronka Maroc karonka occasion umukinyi contre na gardien akananirwa baronse amahirwe menshi ariko habura igitsinda abakinyi b'inyuma
barabikora barazibira tubura ibitsinda imbere ariko nabo bagerageza kuzibira kubw'amahirwe kuri penalty ushobora kuberimina kuri penalty aho Espagne agakuru je hari gemba nibaza ko arako gutebura koca wabo imbere yuko baza muri Coupe du Monde bakoze entrainement zikwiye zo gutera penalty kwera bari babizi muri Coupe du Monde mushaka kungana ako vyarangiye atanimwe basi nimba ari ikintu cyantangaje nukuntu nabuze igitsindo penalty nimwe ya Espagne yinjira mu ujya mu gardien wa Maroc niwe aheruka gutwara agashimwe k'umugardiye mwiza muri La Liga urumva nawe ujya Espagne ni hafi yose La Liga yari hafi yose nuvuga asanzwe abazi warabona bateye yaramuhenda ngo aragiye ntiyaryama hasi nagiye nemeye ego hakuryama yaramuhenda ko agiye mugo kombe yacuze nibaza yuko urabona baciye bamubwira n'umukinyi igenjeje neza nanzi ngo ubushimwe buribwa kaya gashimwe yategeza ko gatana kuko izindi nkino ntitwovamwo naho byashitse bagahakwa kuyihakana Afrika ariko mu yarakosoye yarasabye imbabazi ariko je nawe yasabye imbabazi bijya bintu sindavyemera kiya nicerekanye by'ukuri ikiri ku mutima wiwe yarerekanye yuko kubwiwe yumva nezerewe abarabu anezerewe repeyi musulmani naho yasabye intuze kiye kintu abona yuko mugo bundi bwo bazotegeza kuguma bavyandika kuri Afrika niko gusaba ikigongo bijya sindavyemeranya ni bimwe abakinyi bakunda kugira canke abantu ba star kugira ngo izina ryabo ntirivugwe nabi n'ibindi mugabo mwisanzwe naho yasabye ikigongo ivyo twemeye canke twumvise ubwa mbere nibijya nyene benshi biragoye abara bo batemera yuko ari abanyafrika nico hagereye yarabigaragaje rero bisanzwe na bashake batware Coupe du Monde bazoyandika kuri Afrika cyane asha twese tuzoyonka kandi n'ikintu bizotubuza kuyishigikira mugihe boyitwara Afrika ishobora kucironka imigwi myinshi yongerezwa kuja muri Coupe du Monde urumva ko ataco baba bakoze oya byose nta na kimwe bihindura gusa reka tubandanye n'inkino uko zariko ziragenda urukino rwa mbere muri ultime de finale rwahuje umugwi wa Pays-Bas n'umugwi wa Etats-Unis umugwi wa Pays-Bas utsinda ibitsindo 3-1 umugwi wa Etats-Unis ucubandanye muri quart de finale umugwi wa Pays-Bas warabandanije ariko uko biri kose wari wakinye urukino Gwiza Etats-Unis kino yakinye urukino Gwiza Etats-Unis ariko biunanira no mugwi mwiza natangoye kuraba ku rukino wakinye n'ubwongereza ndavuga ati Etats-Unis urashobora kurengana igice 8 gishiri cyanyuma mugabo byarangiye isezerewe n'umugwi wa Pays-Bas ndavuga Pays-Bas no mugwi mwiza kandi ufise na experience muri Coupe du Monde ufise inkino nyinshi ni wacubandanya muri quart de finale urukino rwakurikiye ko munsi nyene n'umugwi wa Argentine watsinze umugwi wa Australia ibitsindo 2 kuri kimwe kandi urukino mu bisanzwe je nta byinshi no ruvugako abantu nka bose bari bamaze guha qualification umugwi wa Argentine mugabo byagiye kuba byashatse kuba igihushane c'ibyo twari twizeye ico no vuga urana nk'iyo score yabaye kuri Argentine nayibona kwiza ko kuri Pays-Bas hamiyo yabaye kuri Pays-Bas nabona ko Argentine iza gutsinda ibitsindo byinshi ariko byarahatse sivyo byabaye ahubwo uno mugwi wa Argentine byahatse kuyikomerana umugwi wa Argentine habuze gato hari kuyagwa yandi prolongation ariko bahuje igitsindo ku kanyuma mu minota ya nyuma yaragomboye jewe ndashaka kubona umugwi wa Australia n'umugwi wa Etats-Unis ari migwi muri kazoza izo bari jeri ndikosa ndarishira ku munyegori wa Australia hari igitsindo cya kabiri cinjijwe mvuga ati iki gitsindo ni kado yatanze byabaye biba byabaye birashika yego kundi munsi hakurikira urukino rw'Ubufaransa n'umugwi wa Pologne Ubufaransa butsindiye 3-1 umugwi wa Pologne urukino waranzwe n'umukinyi Kylian Mbappe mu gutsinda ibitsindo 2 wenyene igitsindo ca nyuma yagitsinze umenga ntashaka we menga ntari no mu rukino ujya musore arantu yari yihagarara abanza arahagarara mu gutsinda yagira araraba aravuga ati ntereke hariya
aravuga ati hariya nteretseyo umunyezamu ntashobora gushikana ubundi kuboko bwo n'umunyezamu ntiyarazi ko yohatera kuko n'ukuntu bamuhaye umupira wamenga yabivuze n'abakinyi bari imbere ziwe yihagarariye umenga agomba no gusohoka ubwo rero bagize nk'uko nawe yaradepoje gusa aradepoza hamara pass abarakebana muri kwepa mu bisanzwe uravye ibitsindo vyiwe bibi uko ari bibiri uko yabitsinze mu buryo bumwe ni ibitsindo yatsindiye kure kandi imipira inyaruka cyane nuvuga Kylian Mbappe ino mondial ishobora kurangira yandikije yandi mateka ivyo mbona ndabona Kylian Mbappe azoba arashobora kuba meilleur buteur ego mu gihe yokura mu Bwongereza ego mu gihe yokura mu Bwongereza mwiki ca kane gishiri cyane ku munsi w'ejo nzoca nemeza ko ari we azoba meilleur buteur reka turindire ari mu bihe vyiza championnat zose arimwo Serwikie Domé Biter. Ego. Urumva ko ari umukinyi. Reka turindire ibyo kazoza katubikiye kuri we. Urundi rukino rwariko rurahuza umugwi wa Angleterre n'umugwi wa Senegal. Abanyafrika uko biri kose nta gitangaje kirimwo ariko nuko nyene baratsinzwe ibitsindo 3 ku busa. Nta gitangaje kirimwo mugabo ibintu bakinye je byaranshanze. Sinarinzi ego gutsindwa narabuze shoot on target tuziharuwe vraiment Senegal yari hasi go urugero rukino kuri Senegal byari byanze bararushijwe biranka ntawoja ngaha avuge ngo twari twagerageje byageze gutyo bararuhishwe rero kuba bararushijwe ni cigwa byaduhaye dusubiye kwiga reka turindire tubwiriye ko imwikubye monde reka tubwire ko quart de finale linda twanze duheze uko umugwi w'Ubuyapani wanganije na Croatia igitsindo kimwe ku kindi prolongation urenda gwibutse narababaye ubona umugwi w'Ubuyapani utabandanije n'umugwi wakinye umupira mwiza wo kugwego go hejuru uza kudushira hasi hageze gutera penalty bateye penalty uburyo n'umwana wo muri primaire ngahi Burundi yokuramwo penalty umenga nizabana penalty zibabaje aho narindi nagomba eba uzi penalty vraiment barakwiye kuja kugira ikigo je narasavye gusa ntibanyumvise maze kubona penalty zibiri bazitera kumwe navuze ati nibamwe umwanya nanje ntera imwe basi fume ntumbereza hari kandi wowe umufana w'Ubuyapani n'umufana w'Ubuyapani bari kubi penalty rero oya bateye penalty naho bashitsi wabo bakabakira niteka Ubuyapani usivye gukina hari ikindi cigwa bwigishije abantu inyuma yo gusezererwa abantu bose bari bazi ko ariho babategeye baca bashika bisohokera bace bagenda batagize wa mugenzo wabo wo gukura ibicafu nego nubundi naho bari batsinzwe barabikoze neza cyane barabikoze barayigeranya basiga ikibuga gitunganye ico kintu nibaza ko yabaye inyigisho kwisi nzima ibintu Abayapani bakoze cyo ubwanje byarampaye ikigwa ni ibintu nahora nkunda byatumye numva ndabikunze mu Buyapani ubundi bwo umwana n'umwana wo muri maternelle bamwigisha kubungabunga inyubako rusange nta kubibuga ukabukura ku mashure ku bitaro ni cigwa biga kuva bakira abana baciga muri maternelle rero benshi bari bazi ko babategeye kuri rya rukino batsinzwe ako baruhutse babikoze mu bisanzwe uyo je narumvise no kibakere bo nta utobakeza wari wese ico kintu cyari Nichari gikwiye kukuba mu Buyapani gusa nta mu Burundi turagikeneye hari sanzwe kijya n'icigwa bahaye isi yose abazobishaka bazokurikira iyo ngendo nzi je kenshi nk'iyo ndavyo iyo uri kurarengana hano mu gisagara cya Bujumbura canke handi hantu guta ikintu ca ibintu by'ibicafu umuntu urabona hejeje kuno ikinyobwa acatamwibarabara kiki kintu oya nta kuntu twokwisabira abafana bo ngahi wacu Burundi uri ku matere ya basket amatere ya football ayandi bazoze barakora ujya mu oya abafana batwumva canke abakunzi b'inkino ndetse n'abandi bose abo muri Ndufa isuku mu bintu byose ahariho hose ryamara ikenewe uri muri stade wanyoboye ikinyobwa raba iryo cupa ryawe uraba hari ahantu biba byaragenewe haba hari amapubere public hano mu gisagara cya Bujumbura hoho ziruzuye iyeranje ugitore
uri muri bisi uzubona muri bisi mu kiyo umuntu acishamo igiki twe turahera kwaba bafana b'inkino uko ziri kose football basket handball zose abafana babanze babihere mu bibuga burya biento bazoca no mu buzima busanzwe bapurika uwo mugenzi. Reka turindire gusa ico kintu kibe ikintu cyo kwitwararika ku bantu bose. Kurundi ruhande Brazil. Kurundi ruhande Brazil akazi yakangije mu gice cya mbere. Ubu ntambo bariko baratamba. Ubu hoho ngira bazobica ko batswe kubankira Vini bamwankira ko yitambira muri Espagne. Kajya kantu nubwo nabonye aba Espanyol bakanka mugabo nabonye arakabose muri Brazil. Muri Brazil n'umukoca yaratamvye. Oya Brazil kajya nakaranga mutima kabo. Ni mico biri mu mico yabo. Nabantu bakunda ikirori, nabantu biryohera gose. Baratamba bikaryoha. Nimba umuntu yoba yanka mu Brazil yomuza kuryohera. Mugabo mukunda murekurire yidagadure. Umuntu wo muza kuryoherwa gute kandi none Vini ntiyatsinda agiye kugaragaza umunezero wiwe bakavuga ati nibaza yuko iki gikombe cy'isi nico kizobemeza nibabona aba Brazil bona barashigikiranira Neymar atsinze muri Paris Saint-Germain yahita atamba mu guha support Vini hariya hose mu Bwongereza ariko babigira ba Gabriel Jesus byatumye babareka Burundi ubu rero baratambuka kuri kwana. Reka turabe inkino zitegekanijwe muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma tuce dusubira dutomboza umuguzi wo twara igikombe umugwi wawe wa mbere warayuvuye je ndacafise y'imigwi Brazil nani Brazil ni izo twara igikombe Brazil na Portugal je ziracari mugabo igikombe kiri hagati ya Brazil na Jorazi yuko uri mu mpereza amahirwe Ubufaransa ndabaha amahirwe sawa genda cyari kuri Brazil na Portugal wewe uno munsi ni ku munsi wejo mugabo uno munsi mu mwanya karado finale iratangwa mu kanya isase umugwi wa Brazil uzoba uri kuratana mu mitwe n'umugwi wa Croatia. Kuvuga Neymar na Modric. Kisa hano nabonye basiprimye Neymar basiprima Modric basiprima uwo muri Maroc Hakim barasiprima Rashford barasiprima aho ndi d'accord bacha barasiprima na Memphis Depay. Ndavuga ati kuki aho ni weme reka turindire ingene zihava gatonya muri kahise kumugwe k'inkino zahuje Argentine na Pays-Bas mu nkino 9 baheruka gukina Pays-Bas ufise intsinzi 4 bafise nire 4 urukino rumwe gonyene ni umugwi wa Argentine washoboye gutsindamo Pays-Bas rero ivyo uvuze ngo Pays-Bas elimine haracyari kare turindire nibaza yuko n'urukino ruheruka muri 2014 aho banganije bakaca bikora kuri za penalty hama Argentine kacigira amahirwe yo kubandanya reka turindire no munsi ngene none namye ndibaza kubera iki urukino rwa Argentine n'umugwi wa Pays-Bas barushize mu ijoro nibaza ingene bipanze ni orera isanzwe ipanze kuva tukitangura kubdimonde rero uguye kuri 17 aya masaha nuko nyene urumva kuva kubdimonde pa n'ingene zizogenda kugera kuri finale birapanze ni calendar ipanze neza harabari batanguye kwibaza yuko batinye yuko umwami uri mu bami b'umupira w'amaguru batinye yuko ataha kibona atahe uko biri kose naho yotaha atabona turamenye ko yataha sawa reka turindire nova 21 urukino ruza kuba n'urukino ruhuza Argentine n'umugwi wa Pays-Bas izindi nkino zosigaziba ku munsi wejo aho umugwi w'Ubufaransa uzoba uri kuratana mu mitwe n'umugwi w'Ubwongereza imigwi kebana iyi match match ishobora kuzamwo n'ibindi bintu by'inyuma y'urukino kuko nibaza ko n'urukino uko biri gose je namaze kwitegura nico ashaka kuzotaha nasaraye
ego abantu bazerekana inkino mu Kamenge abajournaliste bandi b'abagenzi banje bacu niho bazoba bibereye mu Kamenge hamwe mu bamwiriya micungararo abantu bari muri micungararo baze basimbire mu Kamenge aho bitwa kwa Buyengero bako barazerekana izinki ego dogiye hajya kuri sisi gatonya muca muhabona urundi rukino rwa nyuma rukino ruzohuza mu rwa Portugal n'umugwa Maroc nuvuga Afrika izobiri kirahura na Europe muri make aba Maroc basubiye kubaha umubanyi atari wakura baheruka gukura y'umubanyi none ubu basubiye gukura kuronka undi mubanyi ngo bakuye y'uwundi reka twizere yuko bazobikorana ego nuko mu bisanzwe inkino z'igice cya kane gishiri cyanyuma zizoba ziriko ziragenda uhereye ku munsi uno munsi tuzoca twitega ibizoba byavuyemwo muri demi finale nibaza mondiale nuko imeze niko ipanze mu tuntu n'utundi twabwiye Real yatahukanye umuhungu yakaronderwa n'imigwi yose ego bamutahukanye ku miliyoni zishika 72 bamuguze miliyoni 60 bamushirako na bonus y'imiliyoni 12 atarakwiza imyaka afite imyaka 16 acayitira muri azoza muri Real Madrid muri 2024 Real kufise academy yoza akabarakinayo naho oya bivana n'amasezerano bafitaniye ego baracashaka akomerere hari byose urumva n'amasezerano urumva ni inkuru nziza ku bafana b'umugwi wa Real Madrid aba Blancos barose uwundi mukinya umugwi wa Real Madrid ukunda impano ucunga cyane impano zicaruka impano zo muri Brazil imigwi yose biri kirazibona ubushoyere kumutahukana ni wamutwara iyi nkuru iri kiravugwa ni y'umugabo Enrique yahora kocha Espagne Luis Enrique umu Espanyol coach baravuga ngo bivanye na remplacement bivanye ngo abakinyi yasize ngo gukugwaho na Maroc ngo nivyo bitumye bamwirukana hajya abanza agasuzugura abanyaburaya n'abantu babi hajya mu bisanzwe ubu tutamwirukanye kumva ko twogumana umuntu yakuwemwo n'abanyafrika byo babitanga hari ikintu gikunda kuntwenza kuba kubanyaburayi hari ukuntu babona umenga umugabane wa Afrika uracyari hasi uracyari kure muri byose mugabo bakayibwa yuko muri mu gihe tugezemwo Afrika ari continent kirikukira nko muri byose na cyane cyane muri football urabona yuko imigwi myinshi usanga itunze abakinyi bakomoka hano muri Afrika ndetse uravye no migwi nserukira gihugu myinshi irahereza amasezerano abakinyi b'abanyafrika kugira ngo bayikinire uravye nko mu Faransa hari ako kantu karasirikiye aho Ufaransa wabonamwo bari bafisemwe umuzungu umwe harimwo Antoine Griezmann harimwo na Varane babonye bari bafise abandi barabira baca bavuga ati mbe nk'ababo twari gikombe bavuga ngo catwaye abanyaburaya cyangwa cagiye muri Afrika n'abanyafrika bazoba probleme ni rero nuko batahure kandi batahure yuko Afrika nayone ifise impano z'umupira w'amaguru ubundi bw'impano turaziko Mourinho niwe yavuze ati hamwe FIFA yokura ibintu byo gukinisha abandi bakinyi Europe ikinisha abakinyi bo muri Afrika bamwe bose bagakinisha abi wabo mu gihugu iwabo nta nkeka igikombe c'isi cotaha muri Afrika ico menya cyo nuko Mourinho nta mugwi yokoca adafise mu munyafrika oya Mourinho abanyafrika arabakunda muri we arabona mwimpano aravuga ati naho bakunda kuvuga ngo abacisha mwakantu ibintu bitemewe tutarize turavuga abanyafrika ngazeza kumwitwaza biya sivyo abanyafrika barafise impano yes ikiganiro je nibaza Veniste akaryoshe ntigahora mwitama uko biri kose tukuranye kamaso ariko turagumanye twamana kuri page ya Facebook inkuru yose tukuba turiko turashirako kuri chaîne yacu ya YouTube ibiganiro biguma bicako Ndufa Sport uko biri kose ikiganiro cari kiryoshe urabona ko no munsi twatembereye iriko irabamwe amantrainement urabona vore nabo baraje gukina ko basket irikiraba nibaza yuko ibintu
byari biryoshe jereka ndabashimire babwire ko ndabakunda babandanye badushigikira mu kugira partage nyinshi mu kwaboninga chaîne yacu bagire subscribe kuri chaîne barungikira abantu no muri commentaire batwereke ko turi kumwe ubundi bwo turabakunda cyane nibaza yuko ntacyo tworenza ngaho umuntu iyo umukunda uramwitangira ugakora icyagusaba ugishoboye kimukorere neza kugira ngo twese twishime inshuti bakunze turabashimiye mwabanye natwe mu kino kiganiro mwama mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye nta kindi twakora atari ukubashimira ku kigoro mwaba mukora icyo tubasaba ni like partage share hirya no hino kugira ngo musangize ibiganiro byacu abandi baba ariko baradukurikirana kugira ntimuryoherwe mwenyene muryoherwe natwe turyoherwe ciao yari twagira izo Veniste na niyo nkuru Raoul aka De Branco ciao ciao yes